benshi umwami wacu. Ijuru y'abaminyese n'abatware, ijuru y'abakomeye, ijuru y'ibizima n'abamarayika, hariho Imana ikomeye. Ijuru
muri verisiyo ushobora mu ndimi canke mu ijwi ryawe ariko usohora ijwi. Reka dusenge umunota umwe wonyene. Tuguha ikaze Mpwemu Yera. Shekere mozende koshekaya nakoshanda koshekere bazanta rabasia mante kesetere mante rebosika imanta gazete kere mante rebosika ya rebozo pramanto kosika imanta gazete remande rebozo parabo bosika rabasata kaya mande redeke zonto sikaramande redeke zonto kosika rabakasata ya pramante kesikaramande redeke zo pramara bahalia marabo shakara magazo baramarabo erebo sikaramante gezete kesikaya ebozo pramanto kosikaramande endeke sikaramara bahalia erebo sikaramara bahade marabo bozo pramanto kosikaramande endeke sikarabakasata ramande erebo shakara marabozo pramante kesikaya endeke zonto korobo sikaramara basia mande rebosi rebozo pramato kosikaramara mante Hallelujah. Bramante kesika. Mete kesika ramante rebosika. Reboso bramanto kosika. Hallelujah. Nukomera amashi abaririmbyi n'abanyamuzika. Ubakomera amashi benshi. Haleluya. Umupianiste musigare. Haleluya. Ubusindire wangu haleluya. Haleluya. Amen. Okay. Mwongera ni mashimo atera intege. Iki ni gitondo ciza wamaze kukibamwo. Imana igumugisha. Imana igumugisha kandi kugirire neza. Ikugirire neza. Haleluya. Amen. Dukomera amashi les lions et les lionsons. Dukomera amashi menshi. Alléluia. Les lions et les lionsons, les girafes et les girafons. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je na televiziyo mwaravye. Aba papa na televiziyo mwaravye. Kanake mwabonye. Alléluia. Amen. Byari ibintu bikaze. Imana ibagire neza. Abashitsi televiziyo mu mwuka tubagenzi ba Mpwemu Yera. Haleluya. Abashitsi turaza kubakira hariya mwaciye mucinjira araba bakira kugira ngo mumvugane wasimane ntimuje kwihuta. Imana ibaho umugisha kandi ku muryango wungutse ikibondo turabakeje ni mwonkwe ko mutavuga ngo amen. Haleluya. Amen. Turakiriye eglise virtuelle nabo tubahaye ikaze muri kino gice cy'ijambo ry'Imana. Imana nabo inamwe ize kubagira neza. Dukomera amashi eglise virtuelle. Haleluya. Eglise virtuelle nabo tutari kumwe ariko baja kudukwirikira kandi nabo bahora bahezagirwa. Hanyuma nabo turabakunda. Haleluya. Turabakunda kandi turabakunda cyane. Ndashima Imana muri kino gitondo. Ndashima Imana komeze neza. Ndashima Imana komeze neza. Icyitegerezo cya mbere mfita ni Yesu niwe modele de modele. Haleluya.
amen. Icyitegerezo cya kabiri mfise ni umubyeyi wacu, tumukomere amashyi nawe. Icyitegerezo cya gatatu mfise ni apotre Paul, amen, amen. Apotre Paul yavuze ngo muze munyigireko. Abantu batabonye Yesu mu maso, batigeze bona Yesu mu maso yabo, apotre Paul ni wari modele wabo. Haleluya. Yavuze ngo munyigireko Imana ibagire neza. Icyitegerezo cyane cyo mu gutamba ni Patri Adrien Ntabona. Haleluya, amen. Mu gutamba nitegereza Adrien Ntabona. Haleluya, amen. Ntuzese ko mbaza rero ngo ntamba gute, je ntamba ibya Ntabona. Amen, amen. Umwese ahitamwe ibyo ashaka, amen. Nawe urahitamwe ushaka, je ntamba nka Ntabona, nawe uratamba nka papa. Haleluya, amen. Ni byiza umuntu wese arondera umunezero ko awushaka. Imana ibagire neza. Turi mu gihe cyiza, igihe cya Pentecote. Ni igihe cya Pentecote. Mu bisanzwe igihe cya Pentecote tucamamwo. Haleluya. Tugomba kucamamwo igihe cyose, tukacamamwo cyane, kandi nawe ukibemo. Bamavuga ngo abakristo bubu, abagore bubu, abagabo bubu, jeyo bubu ntayo nzi. Haleluya. Abakozi b'Imana ngo abakristo bubu, je mwe mumeze neza, mwikomera amashi. Amen. Mwebwe ntimuri bubu, mwe mumeze neza, kandi nta wabakoreye ko nk'abigalatiya. Haleluya. Paulo yavuze ngo abigalatiya barabakoreka, ariko mwebwe mumeze neza. Mwikomera amashi menshi. Haleluya. Muri abakristo beza, kandi turabashimiye. Imana ikugire neza. Ikisigaye nuko uba nkuko we uri. Ikibi cy'abakizwa arahinduka ngaha mu ishingiro ntavuga, ariko hariya hanze aravuga. Haleluya. Hanze uravuga, ariko ngaha ntuvuga. Ngaha uca wigira uwundi, ariko ugomba kuba wa wundi. Amen. Gira rukuraje no mu ishingiro kuba kujya uvuga ari hanze no kuvuga amen uyivuge. Haleluya, amen. None ushitse ngaha kuca wigiranye n'umuntu yarezwe indero yo kumashiga. Amen. Ugomba kuba wewe nyene, niho bigenda neza. Naye handi urumva ucuza ugaca wigira umupfasoni. C'est vrai, nivyo, kandi Imana ikugire neza umupfasoni. Ariko muri Mpwemu Yera naho turanaja dans la gloire de Dieu. Swimming, haleluya. Flying, haleluya. Muri Mpwemu Yera ugomba kwiyorohereza, nta bintu byo kwiboha. Oya, amen. Niba ari kugura ugutere, amen. Niba ari gusimba usimbe, niba ari gutwenga utwenge. Byose urabire kuri we. Amen. Turi kumwe n'umwami, kandi umwami araguha ikintu. Umwami aragaba. Umwami arakugabira. Umwami arakugirira neza. Umwami afite byose. Umwami nta na kimwe abuze, byose arabifise. Haleluya. Ubu byiteza avuge ngo amen ya autorité. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo bonjour et laissez-moi tranquille. Amen. Wabivuze? Laissez-moi tranquille. Amen. Imana ikugire neza. Haleluya. Tuje mu ijambo ry'Imana. Yakuretse wabimubwiye ko aguha amahoro. Hari abantu bagomba batira amakaramu, ngo mpanandike. Uri kurakura umuntu mu mwuka. Nani ikaramu irazimvye.
ngo ntiyiza ubwo ngo ntiza kubera iki? Haleluya. Ariko ndakubabariye ko nta rushamse gutakubabarira. Dimashi ikurikira zocu yizana. Amen. Tuje mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana Luka igice cya 11. Luka igice cya 11. Umurongo w'icenda gushika ku 13. Luka igice cya 11 umurongo w'icenda gushika ku 13. Aravuga ngo nanje ndababwira musabe muzohabwa. Aleluya. Musabe. Hari wavuze ngo azosaba bamwime. Awutiteguye guhabwa ahora ariko witeguye guhabwa avuge ngo amen. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzugururirwa, niwadodora bazokwitaba. Niwadodora bazokwitaba. Haleluya. Kuko uwusaba wese bavuze ngo nde ngo bakeyi. Bavuze ngo bakeyi. Bavuze ngo twese. Haleluya. Vaho najewe ndimwo. Najewe ndimwo. Haleluya. Uwusaba wese kuko uwusaba wese ahabwa, uwurondera aronka, uwuramutsa yugururirwa. Amen. Kandi muri mwebwe hari umuvyeyi umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka, canke yomusaba irigi akamuha skoropiyo. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mwijuru ntazorushiriza rwose guha Mpwemu Yera ababa musavye. Amen. Haleluya. Abaheburayo 10 ku murongo wa 13. Igitabo c'Abaheburayo 10:13. Haleluya. Abaheburayo 10:13. Abaheburayo 10:13 aravuga ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu ntikunyiganyige kuko uwasezeranye ari wo kwizegwa. Amen. Uwasezeranye nuwo kwizegwa kandi aza kugirira neza. Abitesalonika 5:44. Abitesalonika ba mbere 5:44. 44. Iyabahamagaye niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Amen. Dukomera amashi ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Imana ikugire neza. Muri kino gitondo ugire umugisha. Ugire umugisha. Kandi ugire umugisha mwinshi. Umutwe w'amajambo uravuga ngo nubwo biruko wibuke ko Imana igufitiye amasezerano. Nubwo biruko wibuke ko Imana igufitiye amasezerano. Nubwo uri kurabona ibintu bisa nuko biri difficile, Imana iragufitiye amasezerano. Kandi amasezerano y'Imana kuri wewe nta na kimwe kirahindukako. Nta na kimwe kirapfa kivuyeko. Haleluya. Amen. Nta na kimwe kiravako, aracari kwa kundi uko Imana yabitegetse, uko Imana igomba ko biba, n'ubu biracameze kujya nyene. Kuko ibintu Imana idahindura, hari ibintu Imana idahindura, ni isezerano n'indahiro. Isezerano yagusezeraniye n'indahiro yakurahiye ko vyose biracyari variable. Mukomera amashi Mpwemu Yera. Vyose biracyari variable. Vyose biracyafite agaciro. Uko abantu kose bagufata, uko abantu kose bakugenza, umugambi w'Imana kuri wewe nta na kimwe kirapfa gihindutse. Nta na kimwe kirapfa gihindutse. Nta na kimwe kirapfa kivuyeko. Kuko ni Imana itagigiturire, ni Imana itaba korompi, ni Imana atanumwe ashobora kuyihenda, ni inama muri conseil yayo atamuntu agenda ngo ategeke. Iyo niyo izokugirira neza. Iyo niyo izokugirira neza. Haleluya. Iyo niyo izokugirira neza kandi izokugirira neza muri dimension yo hejuru. Amen. Dimension supérieure. Plus vite, plus haut et plus fort. Alléluia.
Amen, amen. Uyu uje ngaho uze wiconnecta viti viti. Haleluya. Iyo uje ngaha uzumenya haleluya dufite destiné niniya kuko turabagenzi ba Mpwemu Yera. Turabagenzi ba Mpwemu Yera. Iyo umugenzi wa Mpwemu Yera afite destiné niniya. Haleluya. Amen. Dufite destiné nini, dufite destiné nini cyane kuko Imana dufite ni nyabushobozi. Imana dufite ni nyabushobozi. Sindabigaruka ko cyane. Haleluya. Ubwa mbere abana babajije papa ngo abajije papa François ngo Imana none ngo imbere kurema abantu ngo yakora iki. Haleluya. Abarabonekeragisha forum ntiyabishuye. Amen. Imana yaremye, Imana na Mpwemu wayo ubutatu bwanda buri hariya. Hanyuma hari abamarika bayimbaza, ivyo simwe ngo muvuga. Hanyuma shitani nawe yagize ubwibone. Imana ikurinde ubwibone. Mwemera kurinde ubwibone. Mwemera kurinde ubwibone. Agira ubwibone hanyuma aramukorora kuko isi yari yabayeho kera yoyo. Ni wagomba uzobisoma mu gitabo Cosmogoni cha Bonheur Mansu. Isi yari yabayeho kera ariko Satani acakokera ku isi acarahabunda. Nihajya mu gice cya kabiri, igice cya mbere Genese 1:2 havuga ngo Imana vyabaye ngomba ko Mpwemu w'Imana aza kugira ngo atambatambe. Haleluya. Kugira ngo atambatambe, kugira ngo mu yandi majambo azane umuco. Iyo azanye umuco ivyawe biracamo. Iyo azanye umuco ivyawe biracamo. Mpwemu Yera aratambatamba muri kino gitondo. Ariko aratambatamba muri kino gitondo. Ariko aratambatamba. Haleluya. Amen. Iyo atambatamba agira icyo bita la grâce localisante. La grâce localisante. Amen. Imvura yose iyi mvura igwa twese iradutosa, twese ishaka kuzikadutosa, ariko imvura y'Imana itosa umuntu yaje yiteguriye. Inyagiro waje yiteguriye. Abiteguye kubomba bavuga ngo amen. Imitima yari inaniwe ivuga ngo amen. Imitima yari irusha ivuga ngo amen. Imvura y'Imana yaje. Haleluya. Vyose vyari vyarugaye, vyose vyari vyaraboshe, byose byari byaranse, ariko igitondo kimwe Imana ivuga ngo reka nkene Mpwemu Yera atambatambe. Gutambatamba vyonyene, ugutambatamba vyonyene mu ishengero akora ibitangaza ubwoko bw'Imana. Akora ubitangaza ubwoko bw'Imana. Haleluya. Mpwemu Yera kugendagenda konyene akora ibitangaza ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana bukora ibitangaza. Vuga ngo ndizera ibitangaza. Ndizera ibitangaza. Imana vyari vyarase ko hagira ikintu kimwe itegeka, ariko Mpwemu w'Imana iyo yaje gakora ku muntu, ijambo riza rikamugira amahinduka. Niko nongaha vyagenze, ahari umwijima habonetse umuco. Ivyo shitani aryamye ko vyose vyawe vyakirimo umuco mu izina rya Yesu. Umuco w'Imana wake mu izina rya Yesu. Iyo Mpwemu w'Imana aje biba birangiye. Iyo Mpwemu w'Imana aje kutambatamba biba biheze. Haleluya. Amen. Iyo amaze kuza vuga ngo amen. Iyo amaze kuza nta na kimwe gishaka kumunanira, nta na kimwe. Imana ishobora byose. Imana ishobora byose ni Mpwemu Yera. Ni Mpwemu Yera. Imana yakirema iravuga oha kiraciyemwo, ngo kiraciyemwo atangura kurema kuwa mbere, kuwa kabiri, ku munsi wa gatandatu arema umuntu. Ku munsi w'Imana Imana ifata ikonje, no biracari mu ikonje. Wewe no Imana yagarutse gukora. Hariho wabisomye? Haleluya. Agitabo wabonye mu ngo Imana yagarutse ngo have igaruka. Yawe biva muri vacances. Amen. Mu yandi majambo ivyo Imana yaremye birakwiye, n'ivyo utarabonesha amaso suko bitahari. Amen. Ijambo rivuga muri Efesiens 1 ngo imihezagiro yose muri Kristo Yesu yaratanzwe. Amen. Imana niba yashobora gusaba kurema ikindi kintu kakikuremera yoba iri incomplet, yoba itikwiye. Amen. Haleluya. Vuga ngo amen cyane. Uri kuravyumva neza. Imana niba hari ikindi kintu shikaje kukuremera wewe yoba itikwiye.
byose yarabiremye, hasigaje kubibonesha amaso. Haleluya. Tout simplement yazanye Mpwemu Yera kugira ngo Mpwemu Yera abari wabigushikanamwo. Amen. Dufite urugendo rwitwa destiné, imigambi y'Imana yitwa destin de Dieu. Haleluya. Ivyo bintu bibiri birafatanye. Imigambi y'Imana destin de Dieu kugira ishike ni Mpwemu Yera agomba. Haleluya. Agomba kuza kugira ngo ayishikishe. Destiné yawe ikunde, kandi destiné yawe iri hejuru. Destiné yawe iri hejuru. Destiné yawe iri hejuru. Destiné yawe iri hejuru. Uwiteze kazoza kanini avuge ngo amen. Haleluya. Imana yarasezeranye. Imana yaragusezeraniye. Haleluya. Iki gitabo cyitwa isezerano. Ubuzima bwose dufise bwose buhagaze muri wino, duhagaze mu nyugutu. Amen. Ibintu byose byo kuri iyi si byose, amasiteme yose ahagaze mu ndome. Haleluya. Ufite umugore, turabana ko mugenda munafatanye mukundanye, ariko kugira tuvyemere neza twereke acte de mariage. Ufite umwana, turabana ko unamuterura neza kandi unamukunda, ariko twereke acte de naissance kugira tuvyemere. Haleluya. Twemere acte de naissance ko ari uwa. Imodoka yawe urayinyonga neza avec élégance, ariko twereka amadokima utwemeze kari yawe ko atari yo watiye. Amen. Warize ufita doctora, twereke diplome twemere yuko wize. Inzu urayifise neza, warayubatse warandarushe, ariko twereke titre de propriété tubone ko inzu ari yawe. Haleluya. Ubuzima bwose buhagaze ku nyandiko, ariko ikintu abantu benshi badashira ku mutima ni iri sezerano. Haleluya. Acte de mariage ntikubuza kugogwa mu rugo, ntikubuza ko bihara, ariko Mpwemu Yera arashaka kurinda urugo rwawe. Acte de mariage nta sécurité itanga, ntacyo vyobuza na kimwe, ariko c'est vrai wagiyeyo, ariko hari umwami agomba kukuzitirira, hari umwami agomba kukurindira hariya, hari umwami agomba kugushoboza. Uvuga ikirundi neza, turanakumvura kivugana neza, ariko twereke karanga muntu. Twereke identité, twemeye kuri umurundi, ubundi turakubona urakizi neza, ariko twereke identité. Ubuzima bwose buhagaze ku cyanditse. Haleluya. Nico gituma n'igihe Imana yasezerana yabaye ngombwa ko yandika kugira ngo tuvyizere, yabaye ngombwa ko ibiduha kugira ngo tubone aya masezerano. Haleluya. Amasezerano, subiramo ngo amasezerano, ibi byitwa testament. Nouveau Testament na Ancien Testament. Testament ni iki? Testament n'urwandiko rukwereka ibintu, ivyo bintu ukaba ko uzobironka nyene kubiguha atakiriho. Haleluya. Hacho warose? Amen. Hacho ufise? Abagifise bavuye ngo amen. Wewe utwara ikintu mu minwe, testament ni iki? Haleluya. Ni ibintu Imana byose yarabiguhaye. Yesu yarapfuye kandi aragapfa. Shaka undabe, none si avantage nagize. None kucugira ucuzana amasantima aragapfa. Amen. Shaka ukoma amashi. Wenyene wabyivuge ngo ni avantage, none avantage ni iki? Umuntu ahomvye wewe ugacubikuza ko si avantage. Haleluya. Yavyive ngo il est avantage pour vous kugira pour que je manaye. Haleluya. Urumva mucamugira nko hari wabonye hariya ku musaraba aramura bagomba kurira, amoye ku musaraba cyagomba kurira. Haleluya. Yesu tuvuga suri yawo ku musaraba hariya. Yesu tuvuga siriya stati. Nabajije umukozi w'Imana wundi wo mu babanyi
ndamaza kubera iki mwebwe mwe mufata Yesu umwana, Yesu w'umwana, kandi none Yesu yaje gucungura nyina wiwe, uravyemera? Amen. Yesu yaje gucungura nyina wiwe. Yesu ntiyacunguye nyina wiwe. None wacunguye uwundi kubera ko umubebe ni wacungura umubebe angana kujya. Amen. Kubera kimwe mu mugumiza ari yaye kandi ari umugabo yaje gucungura igihe yagira imyaka 30 naho yari hehe. Haleluya. Dukomera amashi umwami Yesu. Amen. Mpwemu Yera Imana yamuzanye ngo haleluya. Ubwa mbere yaraje, umuco uraza, hanyuma haleluya. Imana iha umuntu ubushobozi muri Genese 1:18 ngo genda muvyare mugwire na cyane cyane esiritu mugire nte muganze. Haleluya. Muganze, ugomba kuganza umubiri wawe, ugomba kuganza indwara yawe, ugomba kuganza muhiri wawe. Siniko navuga digitatire ntucu havushi ko ukara gose. Haleluya. Tuganza mu mpwemu. Amen. Hariho abantu abahora bakora ku marigara bakavuga ati je ndakubita umugore wanje neza kandi ariko arakubesha. Ushitse muhiri ugaca ukora exercice rero utingere nanje mpime yuko yo kumva makofe. Haleluya. Imana yamuhaye ngo ndaguhaye ngo uganze, ndaguhaye kugira ngo utegeke, hanyuma isigaye jewe ndigiriye. Amen. Je ngomba niruhukire, je ndagiye ngomba niruhukire, vyitwa evre achevé du Père. Haleluya. Imana yari irangije ivyayo, niyo mpamvu yagiye kuruhuka, niyo mpamvu yacigira mu kiruhuko kwa Mungu. Amen. Kubera rikoze evre achevé du Père. Amen, amen. Imana yasigaranye ibi byose yabisize mu biganza by'umuntu, yabisize mu biganza byawewe, yabisize mu biganza byawewe, yabisize mu biganza byawewe. Shitani yari yakorowe, akorogwa hehe? Mu kirere, akorogwa mu ijuru, aratibuka. Hari ibintu bibiri, ibyo bintu bibiri nivyo binaniza amashengero, kandi ibyo ni bya shitani. Ubwa mbere ni orgueil, ubwibone mu ishengero, be ni shari, jalousie. Kuko iyo jalousie ikuzamwo si yiwawe, ni shitani yabonye mu ijuru yarakorowe ku bwibone, ashitse hasi naho aho yari yibereye naho nyene barahamwaka. Nico gituma yarondeye ibishoboka byose kugira ngo agwishe Adamu ishari, umuka w'ishari utandukane nawe, umuka w'ishari utandukane nawe. Mwishengero igihe ishari na orgueil byo tuvamwo, amashengero yose twese twaba marayika, kuko orgueil izana ikwirakana n'ibindi byinshi. Ishari ryoyo muri Afrika rishika kuri dogere ya sorcereria. Umuntu akugirira ishari gushika naho yumva yo kuroga akakurandura ari ishari ryonyene. Haleluya. Ishari rikoresha umuntu ku buryo yumva nubwo atacyo wakoze, arondera utuboga two gukoza katubura, gapfa guhengetanya utudagara duto wapi, akaruha kemera kukurya akakurumanga. Yabuze uruboga na rumwe rwo kugira ngo agukoze. Haleluya. Yakoze irementanya nyose kugira kubeshere, yabibuze, yabuze ikintu kimwe kwagiriza, ariko nubundi yemera kuruha kukubeshera, yemera kuruha akakurya atacha gukojeje. Mwumva ishari ni hatari. Imana ikugire neza. Imana ikugire neza. Amen. Kubera ishari nubundi shitani yahavuye agaruka bwa bundi, aza kugira ngo aho Mpwemu Yera yari yamwirukanye asubire ahisubize. Ivyo Imana yari yamwatse n'umuse Mpwemu ngo abimwake, arasura byisubiza. Kubera iki? Kubera henze Adamu, kandi bidaciye mu bintu birebire. Satani ntakoresha ibintu birebire. Bwira mugenzi ngo ube maso, ube maso. Satani ntumukina kwa makarate, sa makarate. Ntuzukina makarate ngo ni Satani arakurindiriye hajya.
Haleluya. Satani, haleluya. Satani anakurindiriye hajyaye, ugomba kuba maso, ukamenya ahantu hose agomba kuzanana, ukamenya ahantu hose agomba kwinjirana. Nayo gukina amakarate ngo ndagutemye hoho. Ile très patient. Amen. Na Yesu yaramubariye ngo reka mbe ndakuretse mbe ndigira gatoyi ngo ndasuranze kukugerageza. Très patient, haleluya. Uyindi munsi tuzovyigisha, amen. Kuko abakristo benshi ntibazi ukuntu shitani atera. Abakristo benshi basanga batewe batabizi. Abakristo benshi basanga bananiwe. Haleluya. Imana idushoboza. Imana igushoboza. Yamubwiye ngo ganza hanyuma biratakara. Ariko umugambi w'Imana ifise ku bantu ntiyemera kuwuheba. Iyo byaca hose bizunguruka, iyo icyo byafata sindakizi igiciro cyose byasaba, Imana n'ubundi zo kugarukana kugira ngo ikore tabrise ugumane nayo muri buno bugingo. Ugumane nayo muri buno bugingo. Niwa gumana nayo muri no bugingo izogufasha kugira ngo ikuyobore kandi kugire neza. Ikuyobore kandi kugire neza. Adamu yari muri la grâce. Yari mu buntu. Umugore yarose nta nuwo yari anareheje. Koresha murazi ko bigoye. Haleluya. Bya byose mwagize mariage nta numwe batoye ku isoko ati tugende. Kameme hari namwe byo guterura waterura washimye, ni waterura washimye, hari byo baragira guterura. Waterura umuntu ariko wamushimye kameme. Haleluya. Umugabo Imana imuhaye umugore ntareheje. Imana imuhaye itongo nta nijya narondeye, ubuntu buzokugirira neza. Ubuntu buzokugirira neza. Ibintu byaje guhinduka haje amategeko ya Mose. Niho abantu base kwiruka cyane, ariko amategeko ya Mose twarayavuyemo. Ubu nitukigengwa n'ibyageze. Amen. Ubu ibyagezwe nibikitu yobora, nico gituma ishaka kukwizeza, ubareze ushaka kwizeza ko uzogirirwa neza uko ufita Mpwemu Yera. Ufita Mpwemu Yera. Abi byagezwe byabananiye kubera iki? Kubera uyu mubiri waranse, uyu mubiri urakomeye, uyu mubiri Imana iri hanze urayinesha, ariko Imana iri muri jewe ucutegeka uyu mubiri nkaca mbona gutsinda. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Igihe cyarageze, haleluya. Yesu ababwira ngo musabe kugira ngo imbaraga zanyu zongere kugaruka. Amen. Musabe kugira ngo ubushobozi bwanyu bwongere kuboneka. Haleluya. Luka 24 ku murongo wa 49. Luka 24 ku murongo wa 49. Ngo umve ngira ndabarungikira icyo data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzo kwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Haleluya. Amen, amen. Uyu ni Yesu yabivuga kugira ngo abantu bagaruke muri za mbaraga, bagaruke muri bimwe bari baratakaje, vyongere kugaruka, ubirekipere. Mpwemu Yera yaje ngo urekepere ivyawe. Mpwemu Yera yaje ngo urekepere ivyawe. Igituma yakuje mu kugira ngo urekepere ivyawe. Igituma yakuje mu kugira ngo urekepere amagara yawe. Igituma yakuje mu kugira ngo urekepere business yawe. Igituma yakuje mu iryo sezerano rihari no kugira ngo ivyari byaragiye bigaruke, cyangwa ibyo wari waratakaje bishobore kugaruka. Isezerano ryose ni isezerano. Isezerano ryose ni isezerano. Haleluya. Isezerano ryose na cyane cyane iy'Imana. Dufite amasezerano menshi abantu badusezeraniye, ariko Bibiliya ni isezerano ry'Imana n'abantu. Ni isezerano rya wewe na Mpwemu Yera. Iri sezerano kuvuga riba ari speciale, kandi haraho rigomba gushikana. Haleluya. Haraho rigomba kukugeza. Amen. Uvuge ngo amen cyane. Haleluya. Amen.
hariho rigomba kukugeza kuko bariya vyari vyaranse, bariya ntivyari vyarakunze. Imana yaranababariye muri Exode kuva 13 arababwira ngo nzohezagira indya zanyu, ivyo muzonywa, indwara nzozigiza kure, nzogwanya ababagwanya, nzoba umwasi w'abasi banyu, ngo muri mwebwe nta uzokorora inda, nta muzopfa hakiri kare. Haleluya. ngo nzoteza akavuyo kugira nanize abasi banyu, nzoteza desordre mu basi banyu kugira bananize. Ariko aba bose bo muri Ancien Testament bose bagiye kunanirwa, bose bagiye bigenda bibagora, ariko jewe nawe kuko tubasumba bose, twese tuzogirirwa neza, twese tuzogirirwa neza, twese tuzogirirwa neza. Amen. Tuzogirirwa neza kuko dufite Imana ikomeye. Vuga ngo mfita Imana ikomeye. Je mfita Imana ikomeye. Imana ikomeye nukuvuga ko atana kimwe gishaka kuyitangira, nukuvuga ko atakintu kimwe gishaka kuyibuza kwikugira neza, kuko ni nyabushobozi, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muzoronka iki? Muzoronka Mpwemu Yera. Wararose Mpwemu Yera. Haleluya. Mpwemu Yera atangure kugukorera mu bugingo bwawe. Mpwemu Yera atangure kwigaragaza mu buzima bwawe. Uzuvuga ngo manifeste twa. Haleluya. Amen. Mpwemu Yera yaraje. Haleluya. Mpwemu Yera amaze kuza, twe twatandukanye na bariya kubera bariya bitwa les serviteurs n'abakozi, ariko je nawe twitwa les fils. Haleluya. Mu Mana ntuzane nta jari rihari. Mu Mana nta jari rihari, twese twitwa les filles. Vuga ngo je suis fils. N'abamama mwe je suis fils. Haleluya. Mu Mana twese turi fils. Mu Mana twese. Haleluya. Amen. Iyo turi fils, nukuvuga les serviteurs, umukozi. Yesu yarabibwiye intumwa muri Jean 15 Yohani 13:15 ngo sinkibita abashumba kuko ivyanje byose mwarabimenye, ubu muri abagenzi. Haleluya. Ivyanje byose ubu muranzi. Umwana naho yo bakuze, umukozi umuboyi mucumbi wawe aratinya, nubwo musangayo ivyo yavyo mubirana. Mugabo umwana ufise naho bari umuhungu wa 30, naho umusanga mucumbe wawe nta na kimwe. Haleluya. Kuko arafita neza assurance ko ari wabo. Arafita neza assurance ko ari wabo. Ubu ndanditswe muri état civil, kandi natwe no muri état civil y'ijuru. Haleluya. Ndanditswe muri état civil y'ijuru, nico gituma nishikira. Amen. Nico gituma ndi umwana mu nzu, nawe uri umwana mu nzu. Uri umwana mu nzu. Mama apotre abaza ataza hagati atwana navyize na dimanche. Umwana w'umwami. Umwana w'umwami ntabwo abwira papa we canke undi ngo ngomba kuja muri ville, hanyuma baca bamuha abasirikare bagira nte bamuherekeza. Haleluya. Mu gitondo uzubwire Mpwemu Yera ngo ngiye ngaha ko je ndi umwana we wawe, je ndagiye muri ville, je ndagiye ku kazi, je ndagiye ngaha naha. Haleluya. Abamarayika bakakugendera inyuma. Amen. Ega ubuzima bw'ubukristo nuko abantu benshi baza kumva umenga si ibintu bishire muri naturel. Haleluya. Ubishize muri naturel bica bikorohera, ubishize muri naturel bica bicamwo, ubishize muri naturel biri simple. Dukomera amashyi Mpwemu Yera. Amen. Umwami agira neza. Umwami azokugirira neza. Umwami azokugirira neza. Haleluya. Umwami agira neza. Turi mu gihe cyo kurindira, ndi mu gihe je niteze. Imana imaze kungira neza, kandi niteze ibindi vyiza, nawe witeze ibindi vyiza. Witeze ibindi vyiza. Turi muri periode d'attente. Amen. Muri periode d'attente, Jésus yamaze imyaka 30 arindiriye.
Haleluya. Inyuma y'imyaka 30 Yesu yagira iki? Yakora amaplafoni n'imiryango. Inyuma atanga ministeri yo kumubwira ngo Yesu ngo ndagwikiraka. Wakubwira Yesu ngo ndagwikiraka. Imana yiguhinduye iraguhindurira amateka. Bivuge ko kubwira Yesu ngo nkorere imiryango, ndafite imiryango ugomba kunkorera n'amaplafon ngo ngusaturire ibiti. Haleluya. Kuko amen, hari intambwe, hari ukurindira kandi hari kuzamuka mu ntera. Abagenzi ba Mpwemu Yera tugomba kuzamuka mu ntera. Iki ni igihe kenshi kinanira abantu kuko abantu batakaza kwizera, abantu batakaza kugira imbaraga, abantu bacika intege. Ariko muri urugendo hari igihe cyo kurindira, hari igihe cyo kugenda n'amaguru, hari igihe cyo kugenda n'ikinga, hari igihe cyo kugenda n'imoto, hari igihe cyo kugenda na ande. Haleluya. Hari igihe cyo kugenda na V8, hari igihe cyo kugenda na Air Force One. Kutavuga ngo amen. Iki gihe ni igihe gikomeye cyane, kandi n'igihe umuntu agomba kugira inkomezi. Haleluya. Ugomba kugira inkomezi kugira ngo avance. Ugomba kugira inkomezi kugira ngo ushike ugomba gushika. Ugomba kugira inkomezi kugira ngo utere intambwe. Inkomezi zacu zinanirwa niki? Haleluya. Abakristo nyene baca abayumva umenga biragoye, ariko bigoye kuri wewe. Ingorane ufita nizi wawe sizi Imana. Imana nta ngorane ifise. Haleluya. Ivyo yavuze yarabivuze, ivyo yakoze yarabikoze. Ni wabikurikiza izo kugirira neza. Ni wabikurikiza kugirira neza. Ijambo ryayo izo rishikisha kandi rishikishe neza. Irishikishe neza. Amen, amen. Irishikishe neza, izo rishikisha neza, irikore, iritunganye, hanyuma twese tuzobona umugisha. Twese tuzobona umugisha. Mu gihe cyo kurindira ni igihe kizamwo ibikunaniza, ni igihe kizamwo ibikugerageza, ni igihe kizamwo ibintu ubona umenga amaso yawe rikarananirwa, ariko ijambo rivuga ngo ntitugendeshwa n'ivy'amaso abona, ariko ngendeshwa n'ivy'Imana yavuze. Kandi ivy'Imana yavuze biracari bizima. Nico. Haleluya. Nico gituma nubwo noba numva mbabara ndavuga ko ntagwaye. Nubwo noba numva ntagira amahera ndavuga ko ndayafise. Amen. Kubera amahera siyo ya mbere, amahera siyo ya mbere dukeneye. Amen. Uwumpariza harire. Ikintu cya mbere woza kubiraba neza usanga amahera atari yo ya mbere. Amen. Ako barandaba. Ikintu cya mbere ukeneye niyo oxygene. Oxygene bakumajije amasegonde 30 utagira oxygene, ibintu byose warondeye byose wobitanga. Haleluya. Iki nico kinaniza abakristo. Kwe kinaniza abakristo. Abakristo mwishengero sahantu tuza kuronderera ibintu, nahantu tuza gusabana n'Imana hanyuma ikabiguha. Mwishengero nahantu tuza. Haleluya. Uryamanye n'utose uratota. Haleluya. Ugendanye n'umukuru nawe uruya kuba mukuru sivyo. Ugendanye na president ivyo yose uraronka akazi. Amen. Ugendanye n'umwami. Haleluya. Je ndisiri neza ninagendana na Mpwemu Yera. Ninagendana na Mpwemu Yera. Haleluya. Ngwanira ibintu bibiri: fidélité et loyauté. None ugendanye n'umwami wabura amahera. Amen. None umwami na Mpwemu Yera arinde munini. Haleluya. Ntugomba kuvyumva kweri kucuzana analyse combinatoire, arrangement, binôme de Newton. Haleluya. Amakarikire arakumaze. Amen. Haleluya.
Imana ni Imana igira neza. Imana ni Imana igira neza. Imana ni Imana ishobora byose. Mu gihe cyo kurindira, haleluya, ubundi ibikoko byose Imana yarabihaye ubushobozi. Ari ubushobozi abantu badafise. Ariko ubwo bushobozi twe tuzakuburonka iyo dufise nde? Iyo dufise Mpwemu Yera. Amen. Ariyo fenomene bita ngo apozematisme. Apozematisme, ibikoko byinshi iyo gishita ahantu kirihagarara ko kugira ngo cerekane ko atari cyakindi. Urusazi rukaguruka nk'uruyuki ngo du kugira abantu bose biruke. Urusazi rurihindura rukigira uruyuki kugira ngo mwese mwiruke kuko uruyuki murarutinya. Mugabo isazi mazi ko muja kuyifata. Haleluya. Amen. Inzige zije kurya ibintu by'ibyatsi biterwa zirishiramwo ubumara bati attention c'est très dangereux. C'est très ni wanjya urahwe vuga ntidufadika. Haleluya. Mpwemu Yera yaje ngo utegeke. Mpwemu Yera yaje ngo utege. Twari dutashe na my giraffe. Hanyuma cyari gihe ubu covid yari kazi ubufukamunwa. Hanyuma deke tugiseruka nk'ari yaye aca avuga ngo ababijejwe aravuze sifre. Umushoferi wa taxi ni yagize ubwoba kubera ki we yarazi ko agira tange 20,000 ko twe badutangisha 5 bakamutangisha 20,000 umva egomba kugira ubwoba. Haleluya. Amen. Bace baratwambara neza ngo fye vite tuti inkwari yaguye mu mutego ngaha. Kameme. Haleluya. Apozematisme, c'est moi qui commande. Reka nekane ko c'est très dangereux. Si tu me touches c'est très dangereux. Amen. Ibyo biza mu kuvuga mu ndimi. Haleluya. Umushoferi yaciyaza uwabijerwe kuduhagarika yaciyaza araza no kwiyorosha neza ngo murafite akaranga muntu. Ubu karanga muntu babaza saa hindwi ku murango ntikabaho. Karagafuka muntu hanyuma bice bihindukiramo karanga muntu. Haleluya. Bice bihindukiramo karanga muntu kandi kare kariki kare karagafuka munwa bwa mugenzi wawe ngo apozematisme. Amen. Saint-Esprit aza ngo agushiremwo iyindi dimension. Haleluya. Aguza ngo agushiremwo urundi rugezo. Haleluya. Aza ngo hari gihe, amen, hari gihe tutaba turi babandi. Hari gihe tutaba turi babandi. Hari gihe utaburi wa wundi. Amen. Hari gihe tugomba guhinduka. Amen. Ariko amen ni Saint-Esprit abidushoboza kandi abigushoboze cyane. Abigushoboze cyane. Abigushoboze cyane. Haleluya. Amen. Dukorana nawe twamatize ko tugira neza. Twamatwiteze ko tugira neza. Yitwa la grâce. Haleluya. Yitwa la grâce localisante. Haleluya. Yitwa agomba kuraba umuntu. Hari umuntu agomba gukorako na kino gitondo, hari umuntu aja gukorako. Na kino gitondo anaja kugukorako. Avec la grâce localisante, avec traitement préférentiel. Haleluya. La grâce localisante avec traitement préférentiel bisigura iki? Haleluya. Nigihe Mpwemu Yera aza, nigihe Mpwemu Yera aza ukaronka akazi akakunoba, bari bakeneye akazi ka diplome ya universite, we bakaguha urumo ade kuko ubwiza bw'Imana bwatwikiriye ya diplome yawe. Nigihe bashobora gutanga isoko bakavuga ngo abantu bagomba kuyironka bafite miliyaridi 5, ariko ukaba ufite ibihumbi 500 ugasanga urayirose. Haleluya. La grâce localisante avec traitement préférentiel. Mukomera amashi wo mwami.
amen. Ni igihe umuntu atanakimwe yari gushimwa, ni igihe umuntu atanakimwe yari gushimwa ariko bikaza ashimwe binyuze mu yihe nzira, binyuze mu nzira y'umwuka wera, binyuze mu nzira y'umwuka wera, binyuze mu Mana idakorera mu mategeko dufita, binyuze mu Mana. Icyo nicyo cyazanye Mpwemu Yera. Haleluya. Adamu ntiyarakeneye kuva ngaha ngo afate imodoka agenda hariya mu Kamenge, yaraguruka. Haleluya. Mwe tuvuze ko duca mu ruhome, pasiteri yasaze. Amen. Iyo hari abantu babiri bamaze kubikora no kubana twebwe birashobo. Petero ntiyasohotse mu ntunsenya, yasohotse bamwugururiye. Paulo na Sila basohotse babugururiye. Amen. N'abandi benshi tutazi. Haleluya. Iyo na grace yakurokarije ikorokariza uko ishaka kandi bitaravye haleluya, bitaravye icuri, bitaravye uko umeze. Haleluya. Umutima gusa uzana umutima ugomba kwegera Imana, umutima ufata ingingo nubwo byo uwo mwanya nyene Imana yashaka kugira neza. Rahabu yari maraya international. Haleluya. Maraya international regionale. Haleluya. Mukanya gatoyi yanyegeje abagiye gutata, arabanyegeza vyonyera avuga ngo ntabo nabonye. Haleluya. Yagiye mu bantu mu murongo wabubahwa. Haleluya. Imana, reka Imana yitwa Imana, reka Imana yawe yitwe Imana, reka Imana yawe yitwa Imana. Inshuro nyinshi abantu bagenda baraba uraba mugenza kubera. Haleluya. Ku isi hari inegalite. Nta munsi numwe muzoza mufite imodoka zisa hajya mwese. Jamais, jamais, jamais. Nta munsi numwe twese tuzoreha, ntibikunda. Nta munsi numwe twese tuzonganya ubutunzi. Amen. Raba ivyawe rero. Haleluya. Umunsi mwazanye imodoka mwese zisa hajyaye, kiretse mwabaye abashinga amateka bakabaha yebo. Toujours il y a les inégalités. Haleluya. Iteho inzira yawe izaba nizireke uko ntimuresha. Jege navuka ntamwe yesi ndi hasa, kandi naho ryo bihasa ntimuzira rimwe harabo wa mbere wa kabiri. Haleluya. Bwira mugeza ngo inegalite. N'imisozi ntireha, n'imisozi ivyo niko bimeze. Haleluya. Hagomba kuba bonze n'abavyibushye, hagomba kuba barebare n'abagufiya, hariho abambaye amaniro n'abatambaye amaniro. Haleluya. Nubwo mama apotre bivuga hariho abo binanira, ariko Imana ikugire neza. Dimanche zoto zambaye. Amen. Jenda gukunda kandi urukundo nirwo ruhindura. Urukundo nirwo ruhindura umuntu. Kandi urukundo ntigweshugwa. Amen. Icyo gituma n'igihe cyose ngwana kugira ngo mvuge amen, nta kibazo nzoguma ndabivuga gushika igihe tuzotandukana tugiye hehe, apana komanda hariya. Amen. Imana ikugire neza. Imana igumugisha. Imana igutungishe. Imana igutungishe kuko irafite amafaranga. Haleluya. Imana ifite amafaranga. Yesu yari afite aba ekonome babiri. Yari afite aba ekonome. Yari afite isoko y'amafaranga zingahe? Uwa mbere yayabika yari Yuda. Yuda yabika amahera y'ama arja. Ariko hariho uwundi. Haleluya. Uyo yari naturere, uwo yari muri kamere. Hari uwundi yarabitse hari uwundi yarabitse yani amahera yo yari muri oro, ni urufi.
hariho imfi kubikiye amafaranga, hariho imfi kubikiye amafaranga. Amen, haleluya. Ajya uzi siyo burya hari yandi mahera ari quelque part. Hanyuma okay, haleluya. Bon, je nta mu economy mfise, je umukozi wanje sindagira ndamuha amadolari ngo aje gusumba, kandi nawe ndakekeranya yuko nawe utarabikora, nawe ndafite ubwoba yuko niba warabikoze umpumurize. Haleluya, amen. Hariho iyo mama apotre avuze ngo 6 miliyari de dollars, hariho imfi yafise. Haleluya, hariho imfi yafise. Yamubwiye ngo écoutez bien. Haleluya. Aya Yuda yari muri arja, yari amadenariyo, ariko hariyo stater, hariyo shekeri. Shekeri yari anor, ni ukuvuga amahera surnaturel. Uvuga mweza ngo je ntunzi neza, je ntunzi fase zose, burya je nturamenya neza. Haleluya, je nturamenya neza. Petero yibaza yuko azi Yesu, yibaza ko azaje gukura amahera, ariko hari yindi soko igomba kuza, isoko ya Mpwemu Yera, isoko ya Mpwemu Yera, isoko ya Mpwemu Yera, isoko ya Mpwemu Yera nta wikontorora. Haleluya. Yesu yamubwiye ngo genda, kandi ngo ntabwo ari mumara, ntabwo urinda kuyabaga mu magufa, ntabwo urinda kuyakora mu maboko no mu misokoro no muki, ngo ayo mahera ari hafi mu kanwa konyine, upfa kugurura uca uyabona aje. Ibyawe ntibiri kure, Mpwemu Yera akugurura amaso gusa. Umwami akugurura amaso gusa. Haleluya, umwami akugurura amaso gusa, ntibiri kure. Ajya ubona. Haleluya, ayusha kubona, ayusha kugenzura, umenye yuko ni makeyi. Haleluya, haleluya. Imana ifite inzira nyinshi, Imana ifite inzira nyinshi zo kugira ngo itwereke neza yuko byose bishoboka, kandi byose birashoboka. No kuri we byose birashoboka, no kuri we byose birakunda, byose bigomba gukunda. Amen. Nta muntu agomba kukumenyera ufite Mpwemu Yera, nta muntu agomba kukumenyera kuko ntumenyererwa, kuko ntumenyererwa, kuko ntumenyererwa. Petero yaje ageze kugerageza Yesu avuga ngo uraba yari yaranje, ariko haleluya, iyo hari mu Imana nta kwiyaranja bibaho, nta kwaranjema ibaho. Le Saint-Esprit ni stratège de stratège, azi gutekeneka ibintu ibyawe byose avyopere, ibyawe byose avyopere, agukorere operation muri kino gitondo, umuco uboneke. Haleluya, utwikire ibintu byose, byose ubitwikire, byose ubitwikire. Haleluya. Iyo aje kubitwikira ugomba kugira revelation. Haleluya. Revelation izaniki? Umuco w'ibuji ntabwo ungana n'umuco w'itara, kandi umuco w'itara ntabwo ungana n'umuco wa projecteur. Amen. N'umuco wa projecteur ntabwo ungana n'uwundi muco w'izuba cyangwa undi muco w'ikintu, ariko Mpwemu Yera akwakire nk'uko izuba ryakira, yakira ibyawe nk'uko izuba ryakira. Haleluya, amen. Yakire ibyawe kandi abyakire cyane. Imana ikugire neza, Imana ikugire neza. Dukorana nayo kandi izotugira neza, dukorana nayo kandi itegugira neza. Upfe kwizera, wizere nayo igushoboze, wizere nayo igushoboze. Ube fidèle, ube loyal, ube c'est vrai, oui. Amen. Ugire fidélité, ugire loyauté, ugire ubwizigirwa, Imana izokugira neza. Twese ijambo ryavuze ngo turabana bo mu nzu, turabana bo mu nzu. Umwana wo mu nzu, mwese murabana bo mu nzu, ntawo hanze n'umwe ahari. No mu ngoro y'Imana uri umwana wo mu nzu. Umwana wo mu nzu, umwana wo mu nzu arakora, umwana wo mu nzu agira umwete,
kugira ivy'iwabo bigende neza. Bwira mugenzi wawe ngo uri wanyu kandi ugira umwete. Uri wanyu ugira umwete. Kandi iwanyu uzohahezagirirwa. Iwanyu uzohahezagirirwa. Haleluya. Iwanyu uzohahezagirirwa. Imana izokugirira neza, izogumugisha. Izoguha umugisha. Umugisha niko ndavuga. Umugisha niko ndavuga ni umugisha Mpwemu Yera atanga. Umugisha Mpwemu Yera atanga ni umugisha wo gutunga mu buryo spirituel. Haleluya. Kugira richesse spirituelle. Ntugire pauvreté spirituelle, utunge mu buryo bw'impwemu. Amen. Utunge mu buryo physique, indwara zose zikuvemo zigenda. Utunge mu buryo morale, ubu umuntu avuga neza. Haleluya. Ubu umuntu avuga neza, wige kuvuga neza, wige kubana neza n'abandi, wige kugira neza abandi. Haleluya. Icya gatatu kindi, icya kane ni uwo mugisha w'amafaranga. Amen. Kandi umugisha w'amafaranga ucuza kubiryosha, ucuza kubiryo. Iyo ufise amafaranga udafise ivyo woye, c'est vrai ushobora kwibaza ko ufite icubahiro, ariko abantu barakuryarya, baraguhenda. Amen. Baraguhenda. Ikindi kiza kudufata twebwe, abantu benshi dukeneye ama etikete, dukeneye ibintu bitwerekana ko dukomeye, ariko Imana ni ikwiye kuraba ko ukomeye. Imana ni ikwiye kuraba ko ukomeye. Haribwo amen. Ukugira umuduga mwiza n'inzu nziza, ntiwibaze ko bikubahisha nk'uko uvyibaza. Ndashaka kukwegera kandi ubifise, ariko amen. Ntabwo arivyo biguha agaciro ko mwisi. Haleluya. Agaciro bikuzanira ni ka gaciro Yesu, Satani yamugerageza Yesu akamubwira ngo ingo ndaguhe ubushobozi bwose. Ubushobozi reka aramubwira bwari iki? Yari imiduga myiza, kandi yari le pouvoir politique judiciaire. Ariko buzova ku Mana yo hejuru. Imana hejuru niyo izokuzamura. Imana hejuru niyo izobikora, kandi izobikora. Reka dukoma amashi twakira umuvyeyi wacu. Haleluya. Amen, amen. Kadukomera amashi mwigisha wacu. Kadukomera amashi Imana nayo. Twagiriwe neza muri kino gitondo. Twanezerewe cyane. Igitondo ciza. Amen. Amen. Dufise umunsi mukuru cyane. Dufise umunsi mukuru munini kandi mwiza cyane. Haleluya. Niba uri ngaha umenye ngo dimanche mfise umunsi mukuru. Dufise umunsi mukuru w'umwami wacu yitwa Mpwemu Yera. Umunsi mukuru uvuga ngo ni igihe Mpwemu w'Imana yamanukiye ku batumwa. Amen. Yamanukiye ku bandi bantu bari bahari bose, hanyuma ubuzima burahinduka. Uyu munsi w'Imana ushaka kuba ari Pentecote yawe, nk'uko hari abaronse Pentecote ejo. Twebwe Pentecote ya rejo, abandi ishaka kuba uno munsi ku mugoroba, abandi ishaka kuba ari dimanche. Amen. Dimanche uzoza uzi ngo nje mu munsi mukuru. Nje mu munsi mukuru kandi w'umwami wacu. Twebwe duha agaciro Saint Esprit. Niko ku munsi w'Imana azoba ari umunsi wawe, kandi azoba ari umunsi wanje. Amen. Abasigaye murazi ko tuza kubonana ku mugoroba. Amen. Ku mugoroba. Sinzi ngene no bivuga, ariko ku mugoroba ashaka kuba ibindi ntitubimetiriza, mugabo
tubimetiriza neza, mugabo turashaka kongera kunezerwa. Haleluya. Musabe muzoronka, mwebwe ko muzi guha abana banyu vyiza muri babi. Jewe sinzoshiza kubaha Mpwemu Yera bamumusavye. Amen. Focus ugasenga Imana, musaba ingabire uti izindi zose Mpwemu Yera. Amen. Mwami, ndashaka guhura na Mpwemu wawe. Amen. Nanje undungikire Mpwemu Yera, nanje umpe Mpwemu Yera. Usabe Imana Mpwemu Yera, ubishizemo umwete mwinshi cyane. Niryo sezerano rikomeye cyane yasezeraniye abantu. Amen. Niwo mushuzo w'amasezerano yose ku isi no mu ijuru. Musabe muzohabwa. Ni kuki mutagira umwete wo gusaba Mpwemu Yera? Amen. Muguruze ibisika bihoma byugaye Mpwemu Yera, mu vyugurure, muguruze kugira ngo Mpwemu Imana ashobore kwinjira mu mpwemu zanyu. Mumenagura ibisika biri mu mitima vyugaye imwemu kugira ngo ndonka honca. Mudodore, muguruze. Haleluya. Baranyugururira, saba n'umwete cyane. Saba, shiramo ingufu yo gusaba. Kuko ijambo ry'Imana ngo dusabe tuzohabwa, turondere. Haleluya. Murondere muzoronka. Gira umwete ukurondera, 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 gira umwete ukwinjira. Amen. Mushiremwo umwete, kintu cyose ugishiremwo umwete. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Rondera, rondera. Yasezeranye niyo kwizegwa, izoshitsa amasezerano yagusezeraniye. Ariko nushira mu mwete wo kurondera, nugira umwete wo kudodora amasezerano izoyashitsa. Nugira umwete wo kuguruza amasezerano izoyashitsa. Nugira umwete wo gusaba, nugira umwete wo gusaba. Ibyo uzosaba byose izobiguha. Dukomera amashi Imana yawe. Tugiye gusenga dushima Imana, twizeye ko abamama n'abakobwa ne rate pas ce soir. Amen. Haleluya. Je narakinye agapira ka volleyball, agapira ka volleyball je naragakinye muri inferieur no muri superieur. Hariho akantu twashaka gutsindisha iyo ako gapira ukumva neza. Hari ukutera agapira kuri file ku buryo umu-adversaire atabona ahantu wagashize. Amen. Kandi biba rap rap mukanya isase gusa, agasmash ubwakubise abandi ntibabona. Amen. Mango uno muze gukubita agasmash ku buryo Satani ataza kubona aho waciye. Satani nakwiye kubona aho twaciye, aho twacishije urugo rwacu, aho twacishije abatware bacu, aho twacishije umugisha wacu. Aza yiroturuva gusa ibintu byaduze, aza yiroturuva gusa amahoro, aza yiroturuva gusa ibintu byahindutse n'akantu gato gusa. Zopramante kesikaramante rebosikaya. Azabona gusa turiko turatambatamba. Ivyo karibu cyane kuri uyu mugoroba uraza kubibona. Ndisubira yuko uza kubibona. Imana ishimwe, twe gushima Imana, twe gushima ngo Mwami amasezerano yawe ntarahinduka, nzoyabona. Turagiye. Nrebozo pramanto kosikaya. Mubwire ngo waransezeraniye umugabo, ndamurindiriye. Waransezeraniye akazi, ntibirahinduka, nzokinjiramwo. Waransezeraniye inoti, ntibirahera, nzoyaronka. Ngo amasezerano Imana yadusezeraniye ntarahinduka, aracari yayandi. Bisengeremwo. Birahari, azoyaguha. Birahari, azoyampa. Iyasezeranye niyo kwizera.
ndamwizeye n'umugabo atabesha rentekere mande rebozo pramante kesi renteke zo pramanta karabayama rentekere mante rebozo paramande rendeke sikaramande rendeke zontoko sikayamande gezopaya riamba sikai mantaga zeteke sikaramande rebozo pramanto ko sikaramarabo rendeke sikarabaka satarabo sikaya rendeke zontoko sikaramande rendeke zo pramanto koroma mama riamba sikai mantaga zopaya izina rya Yesu amen amen. Isengesho rya kabiri, mwembwe ko muri babi ko muzi guha abana banyu ibintu vyiza, mbega jewe sindushirizaho guhereza Mpwemu Yera bamusavye, mubwira usenge ngo mwami dimanche n'umunsi mukuru wawe ndashaka rencontre idasanzwe, uzompe rencontre uyo munsi kandi uzoshoboze kuza mfise iyo nyota, mfise uwo mwete, niteze ko nanje kuri Pentecote uzondungikira Mpwemu Yera, uzondungikira ubushobozi uko baburungikiye intumwa Petero akavyakira agacika uwundi muntu, nanje ndeko kuva dimanche nzoba nabaye uwundi muntu. Turagiye rebo zobra mate rebo sikarabaka santara mate rebo rendeke zo parabo sikaya. Ndashaka guhura nawe Mpwemu Yera, ndashaka guhura nawe Mpwemu Yera, ndagusavye rebo zobra mate kesikaya rendeke zo tokoro marabo ribo zobra mata karabaya mande. Ndagusavye tuzohure uko tutigeze guhura iyi ndwi yose, ngiye kugira umwete wo kukurondera, wo kugusaba, wo kukwisonzeshereza kugira ngo Pentecote izobe yanje, nanje uzome ivyiza, uzome iryo sezerano ari ryo Mpwemu wawe, uzome ubushobozi, uzome puissance. Ndashaka kuba puissant, ndashaka kuba puissante. Rendeke zopra matokosi riaba sikaramade mendeke sikarabaka satarabosha rebo zopra mateke sikaya rindeke seterebo sikaya rebo zopra matoko sikaramande rindeke seterebo sikaya rebo zopra materebosi rendeke sikarabaka sataya manda kasetere mande rendeke zontokoro marabo rebo zopra mabasikaya rendeke sikarabosha rindekere mande rendeke terebo sikaya mw'izina rya Yesu amen amen. Dukomere Mpwemu Yera amashi, dukomere Imana amashi. Haleluya. Abamama n'abakobwa turakeneye ko tuzoba ba Samsoni, bande ba Samsoni, amen. Ariko ba Samsoni bo mu munsi ya mbere, bo mu munsi, bo mu gihe cy'imbere, inyuma murazi ko byamugoye, tuzoba bagitangura. Amen amen. Imana ishimwe cyane. Mpwemu Yera guhezagire, aguha umugisha cyane, aguha umugisha mwinshi. Iyi ndwi Mpwemu Yera akugire neza, akugire neza cyane. Uzotanga ukwezi kwa gatandatu twinjira mu ndi mugisha, mu mugisha w'amahoro, mu mugisha w'umunezero, mu mugisha w'ivyiza, mu mugisha w'ivyiza, mu mugisha w'umunezero mwinshi, mu mugisha w'amafaranga, mu mugisha w'abagenzi beza, mu mugisha w'abagenzi beza, mu mugisha w'urukundo, mu mugisha w'urukundo, mu mugisha wo gukundwa, mu mugisha wa keya, mu mugisha wa keya. Azobwo umuntu akugira keya, bakugire keya utigeze kubona, tuyihawe na Mpwemu Yera mw'izina rya Yesu. Ubuntu n'amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo bijane nawe, ubwiza, igikundiro, icubahiro c'Imana no kugirirwa neza n'Imana biri umwambaro twambara iminsi yose mw'izina rya Yesu. Amen. Utahana amahoro y'Imana, utahana amahoro y'Imana.